kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze hafi ukwezi icibutso c'incungu yo kwikukira Rudoviko Rwagasore mu ntara ya Karusi kibomowe n'abantu bataramenyekana. Gushika n'uno musi ntikirasubira kubakwa. Kikibomogwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abenshi bandika batangara bibaza ukuntu ico cibutso kitari kure y'ibiro vya buramatari bisanzwe bicungerewe n'abajejwe umutekano cabomowe ntibatabare. Kw'isoko y'uno musi igerekerezo ry'umunani Ndamukiza twatumiye umushakashatsi muri kahise Muganga Alphonse Rugambarara kugira tumubaze ico kubomora ico cibutso bisigura be nuko abajejwe intwaro bari bakwiye kuvyifatamwo kugira incungu yo kwikukira ihabwa iteka ibereye. Ikiganiro kw'isoko mugishikirizwa na jewe Zawadi Grace kaze. Igitondo c'igenekerezo rya 12 Ntwarante uno mwaka ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bavyutse basanga icibutso c'umuganwa Rudoviko Rwagasore kiryamye hasi. Kubona harabubahuka kubomora ico cibutso ngo vyerekana ko Barundi batategereye iragi rya Rwagasore. Bivugwa n'umushakashatsi muri kahise Alphonse Rugambarara. Kubona uwiguze Burundi basambura ishusho yiwe biratwereka ko kuko abarundi batari bake bataratahura neza ivyo Burundi. Ni ibintu bibabaje kandi noneho si n'ubwa mbere bibaye, kuko ndufatiye na politike ko yagiye iragenda kuva Rwagasore yagandaguwe birerekana ko inyigisho ziwe, intumbero ya politike yo gutunganya ivy'igihugu yari yashatse gushira imbere abarundi batari bake na cyane cyane mu batwaye atana bamwe bakurikije koko izo nyigisho. Ahari nibaza ko ababaye rwose uwo mugambwe w'iprona icatumye ushingwa kwari ukugira ngo abawugiyemwo bafashanye barondere ukwikukira. Ingingo ya kabiri kwari ukugira ngo ivyabaye mu Rwanda muri 59 bitoba i Burundi. Vyasaba rero yuko abawugiyemwo bigishwa ko bategerezwa gukorana hamwe. Abantu ba mbere bakuru muri iprona barimo bose, hari abaganwa, hari abatutsi, yaba abahima, yaba abanyaruguru nkuko byari biri muri ico gihe bari n'abandi batari bake muri ico gihe bitwa abahutu, bose barakoranye bariganzura koko umukoroni. Ivyo vy'amoko muri iprona nta vyari bihari, ariko vyagiye kuza aho Rwagasore agandaguriwe. Ahandi bononye izina n'intumbero ya politike ya Rwagasore ni iyo myaka yose hagiyemwo ubwicanyi, hagiyemwo ayandi macakubiri ahagaze ku ntara, ahagaze ku miryango, abahima, abanyaruguru, abahutu. Ivyo vyose vyarakurikiye, bitwereka rero yuko Rwagasore yasambuwe kuva kera. Abo bashize hasi ikibutso ciwe barerekanye yuko koko ivyabibwe muri iyo myaka muri 60 n'ubu biracahari. Ibimenyetso bisanzwe vyerekana ko n'ubutegetsi buhari budaha ikibanza gikwiye incungu yo kwikukira bisanzwe biriho bitari bike. Umushakashatsi agafatira ku kuntu ico cibutso catevye gusubirizwa be no kubona iragi rya Rwagasore ritakigishwa mu mashure. Icambere ico cibutso no gusubira kucubaka, bakabona yuko beretse ko ababikoze bakoze amakosa, ariko kimaze imisi ukwezi n'umwe acitayeho, aho no kuri amakosa ucubashira kuri leta. Ica kabiri nuko niba bemera ko Rwagasore ari incungu y'igihugu yarwaniye kwikukira, nibagarukane agaciro ke n'umutabazi, gusubira kumwigisha, gusubira kwerekana ico yamaze mu gihugu. Bamenye yuko ibi vyose twagiyemo vy'ubwicanyi vyatanguriye ku kwica Rwagasore. Niho wocu nabona koko agaciro baha uwiguze igihugu katuronkera ukwikukira. Mvuze kwigisha ibya Rwagasore, sinze ko abantu bakiri mu macakubiri boshobora kubyigisha, ivyo bagora, kuko itumbero ya Rwagasore ni intumbero y'abarundi, si intumbero y'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubuganwa, ni intumbero y'abarundi. Rero iyo ntumbero yigarutse
koko Rwagasore azobagarutse. Umushakashatsi w'umufransakazi yitwa Christine Delorier yaranditse igitabo kandi yacanditse mu Kirundi no mu Gifaransa. Ico gitabo ni Parole et écrit du prince Ludovico Rwagasore, amajambo n'inyandiko y'umuganwa Ludovico Rwagasore. Yacanditse mu bihumbi 2012, aca arashaka kugigabira amashure yisumbuye. Akizanye Burundi yarasabye kubonana n'umushikiranganje yarajejwe indero, ariko ico gitabo ntibacakiriye. Aha birerekana rwose yuko muri leta yari ihari intumbero ya Rwagasore ntibayizi, canke naho boba barayumvise bayitahura ukutariko, canke bigishijwe ibindi bijana nuko Rwagasore yoba ari umwasi. Aha koko birababaje, ahubwo nibikebuke bashira imbere koko ko tumwemera ko ari incungu y'u Burundi, bashira imbere kumumenyekanisha uko ari, uko yarwanye. Ukwica Rwagasore kwari ugushaka kwica igihugu c'u Burundi kigume kiri mu buja. Rero twagumye turi mu buja kuko twakurikiye iyo nzira y'abakoroni Rwagasore yashaka kugwanya, kandi yayigwanije n'abarundi baramufasha kuyigwanya baratsinda. Kunywanisha abarundi hatisunzwe ubwoko vyaranze Rwagasore nabo vyagendanye igihe baharanira intahe yo kwikukira, ntivyigeze biraza ishinga indongozi zamukoreye mu ngata gushika uno musi. Iragigiwe ntiryabungabunzwe uko bibereye n'abarundi yashikanye ku ntahe yo kwikukira. Aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro kw'isoko c'uno musi. Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.